Abantu benshi ntibereka amabanga yabo ntibayavuga. Nje kwereka ibanga. Bwana asifiwe. Ibanga ryo kuvoma ubushobozi kandi ho ibanga suko organize hanze. Ibanga nukuja ahantu uvoma. Ugiye kwegera ndiho wenyene wahevye vyose nubwo utovuka imbere yiwe gusa uriko uravoma. Hari ubushobozi uriko uravoma buza muri wewe bugakuzuramo. Umusozi w'Imana niho vyose bironkekera. Haleluya. Umukozi w'Imana kiyo kwama duga kuri bishaje. Uravuga uratanga Imana guhaye hamusubire kuri shaje. Niba wabona umuntu Imana imukoresheje ibitangaza ushime wamukoresheje ibitangaza. Niba wabona umuntu akoze ibintu bidasanzwe, haleluya, ushira amaso gukora ivyo bitangaza kuko siwe hari ahantu yagiye kuvoma. Nawe niwadurwa kuvoma nubwo utokora ivyo akora ariko uzokora ibijyanye n'umuhamagaro wawe. Ivyo Imana yaguteguriye azobikora kuri dimanche dasanzwe. Haleluya. Inyigisho ya kabiri birasa n'iya mbere. Ni ibanga ryo kuvoma ubushobozi kandi ho ndashaka kumenya iryo banga. Ndashaka kuvoma cyangwa murabufise. Okay, abawufise mumvirize base ku bandi sivyo. Ariko bashaka kuvoma mushaka ibanga. Imana ishimwe. Icyambere nshaka kumenya nuko umuntu wese uzi akoreshwa n'Imana apana mvuga busuma gusa nawe muririmbi cyangwa umukozi w'Imana. Imana ikoresha ibintu bikomeye umenye ko afise ubuzima bw'ibanga. Haleluya. Sikunda cyane atletisme mugana nakunze umugabo witwa Usain Bolt umujamaika. Amen. Yari umugabo yari umujene akiri muto yiruka sinzi ko ari umuntu aranganya vitesse yiwe. Amen. Rero ndagerageza kumenya ndabona ngene yiruka ndashaka kumenya ibanga muri box sikunda box nayo nyene mugana nakunze umuntu witwa Mike Tyson ndamuzi abana bashasha namuntu bamuzi. Wewe okay ntabwavuke kwanza wewe. Barabonye muri television sivyo kuri YouTube uramubonye Mike Tyson bamaze kumumva witwa Mike Tyson nakigwana mwana movies. Jegi yari mu stage nayivize ubwenge ndo kera. Imana ishimwe. Mike Tyson agiye kugwana waragenda abantu baraza benshi ko ramukunda ukiri hanze kuragura itike ngo komba iraheze 5 minutes fini yagukubita gumu nuvyuka kenshi yarashika. Hari abantu baka ku murongo bacerewe bakwanyerutsa ngo ushaka kwinjira kombi gatangura uri hanze gazoma ngo fini pri biraheze. Abantu bakidoga hageze na bidoga gukweka none twaguze amatike baguze kirikare baracegwa bagasanga komba yaheze kubera iki yabakubita mu mwanya muto na round 10 yashikana. Kenshi kuri round ya mbere ya kabiri hanyuma nshaka kumumenya rero gose uyu mugabo afise ibanga. Abantu benshi ntibereka amabanga yabo ntibayavuga. Nje kwereka ibanga. Bwana asifiwe. Acaba emission kuri Mike Tyson. Birerekana rero baratwereka bacamukurikirana bagati dushaka kurikira ubuzima bwawe bwa misi yose. Bahengera mu gitondo vyutse. Yakushinze vyuka ryari yuka saa 10. Ujya James yuka gusenga yavyuka kugira exercice. Bacamusanga bamwerekana ko ariruka mu ibarabara hirabura amakamera aramukurikira. Iyo mission nayibonye. Agira imigozi aterura ivyuma umukoci we nawe yavyutse baca baramwegera. Hari ikintu yavuze kandi sabe bwakizwe mugabo mu nyuma namaze gukizwa byangumye mu mutwe. Yavuze ngo murananga ibyo byose ko nagira bajya nkubita hasi bakoragona barasinziriye nabyo ndimo jewe. Rero ndafite avance kuri bo. Jewe ndafise ibanga yo kuvyuka mu gitondo nkagira ibintu byinshi hama tukagira ibindi nk'abandi mugabo hari ibindi mbanagize bo bakiryamye. Hari ibanga. Haleluya. Icyo nshaka gutahura nuko ari ubushobozi buko buragaragara muri wewe
umuntu wese muzobona ko arakora ibikorwa cy'Imana ngaha ariko aririmba mugahezagirwa akababwije mu y'Imana akabukubohoka akabugukira hakabinahe cyane cyane abantu bagashinga inahe yuko bahinduwe n'ijambo wigishije abantu bagashinga inahe yuko imiryango yasubiye hamwe bagira basambure kubera ijambo wababwiye bisigura yuko hari daimoni ya divorce yahunze kubera ijambo watanze. Haleluya. Mubonye Pastor Pio ngaha akababwira ubutumwa ugataha uvuga uti Pastor Pio yamezagiye yo ntushobora kwezwe nahezagiwe uraryoheye ko yahezagiwe ariko umenye yuko wamuvomyeko ariko inamukuyeko niyabandanya muvoma azogira igihe yume abe kadavere uburyo bw'imwemo kaba down ari ibanga. Imana ishimwe. Uyo haramezagira shure shatubwire wewe turashaka turirimbe ndaryoherwa uririmbye ndabohoka ndanezerwa nuko yuko ukura muvoma ko amen. Rero wewe ko ravoma ukwiye kumenya ibanga ukwiye kusura ku musozi kugira ujye kugira charge. Iyi telefone yanje yamenyereka pourcentage igeze ya battery ahantu kuri mo battery niyo sura kuvuga niso kwaka igeze kuri 74 ngaha nuvuga yuko ndashaka kwidagadura ndashaka gufotora ndashaka video ndashaka kuvuga ariko ari gihe usamara ikamanuka. Murabiza ndiko mvugira abantu babizi sivyo ndi Bujumbura ndaze telefone ngaha ayo bitorosho ayifise sivyo ukingana kose urayifise. Rero igeze kuri 15% yiwanje iyo nyeretse 15 hacasa na rouge ngaha sivyo utevye ikigira 13% 13 aho rero ntiyemera no gufata video ikidanga kundimita ivyo nkora kwera ubushobozi bwawe ko buragabanuka ukimanuka ni kwereka hari gihe guha message ati wewe mugabo uragabe ibara igira rigwe nako mabugu telefone iragana kuri 5 aho rero yakubwiye hari amatelefone amwe amacitanga kukinyota. Attention yatuma yita pane bete kumuduga kera mbwa igitoro kitarabura no muzini kiri pane bete kera igitoro kiboneka iyo uvuze mu essence yampereye ko ufite George ikora bayita pane ariko pane no munsi mu Burundi dimwe mu Burundi si bete sivyo igitoro kiragoye. Rero igeze kuri 2% ahanegeraga pa gakizima nisura gukora nisura kwitaba nisura kora message kwereki ubushobozi bwavuyemwo. Haleluya. Abantu bose mutsingabire iyo ariyo yose impano ufise abantu bagaheza kigo bakakira umenye ko ari ubushobozi wavamwo. Imana ishimwe. Kenshi ikintu cha parole de connaissance indiko rasengera abantu hariho kenshi ndavyumva abantu bakora kira mwumva hariho bakora kira ku mubiri kandi abantu bakira samedi gusa igitwenza bakira hagati no muntu baraje muri archive bakumviza samedi bakumviriza bagakira. Rero kenshi bariko barakira ndanavyumva ku mubiri kera rero nabanze kundagwaye kumese ngwaye abantu bakora kira ntabimenya kiza none uyu mugongo udakira kumbe abantu yafashe igihe ganda bitahura. Imana ishimwe. Ayamenya avuye he kumbe ntamenya ngwaye ari umuntu akiza amenya. Imana ishimwe. Rero bisigura yuko iyo ukurasenga niyo ukuraririmba icyo ukorera Imana cyose abantu bakora kuvoma ko bakuvoma ibintu bakuye ahantu. Haleluya. Utagiye kuresharja bateri yawe bazokuvoma ube vide. Uno munsi abakozi b'Imana basigaye bavuga ubutumwa bari vide bagaragara kubera abantu barabavomye ko ntibagenda kuri charge. Aha ntihanze ubona umukozi w'Imana urushinga ruguma rumanuka cyangwa sanga umuririmbyi yaririmba kera neza abantu bose bakemera bakumigwa ugasanga atanimbo ziyo zitangwa kama kawaida zigana zigabanuka hama ngo baramwivye inyenyeri yiwe hanyenyeri bamwivye yabaye décharge ntiyagiye kuri charge hanyuma
agenda agabanuka kubera iki? Nta charge. Katurabe ngina bareke akaroro bwa mbere ka Yesu muri Luka 6:18-19. Luc 6 verset 18 à 19. Yesu giye ko yasengera abantu kuko Yesu tubanze kumenya ikintu kimwe. Yesu yaje kuba umuntu nkatwe nkawe nanje. Yesu yarababara nkawe nanje. Yesu yarasonza nkawe nanje. Yesu yarashavura yararakara nkawe nanje. Kubera iki? Yashaka kutwereka karerero kuko tubavuze ngo ivyo nkora abanyizera bazobikora kandi n'ibiruta ibi bazobikora mu izina ryanje. Imana ishimwe. 16 rero. Kandi n'abababazwa n'impwemu zihumanye barakizwa. Bandanya barakizwa cyangwa barakira. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako. Okay. So ukizwa no gukira, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. 18 ishengero ryose abantu bose. Kandi ishengero ryose rigerageza kumukorako. Kubera iki bamukorako? Komeza. Kuko ubushobozi bwamuvamwo bukabakiza bose. Ubushobozi bwava muri nde? Igihe cyose Yesu yakiza abantu hari ubushobozi bwamuvamwo. Mana ishimwe. Rero Yesu nababwiye ko Yesu yari umuntu nkawe nanje. Amen. Yigize umuntu nkawe nanje bisigura yuko nimba ubushobozi bwaramuvamwo nuko nawe bikwiye kuvamwo. Ariko Yesu yasibanga. Amen, amen. Alors kari kariro ka Yesu jakubereka muri Luka 8:45, Luc 8:45. Yesu arabaza ati ninde ankozeko? Yesu yuko aragenda inkuru murayizi umugore yamaze imyaka 12, sivyo? Aravuga ngo ninde ankozeko? Yuko aragenda Yesu arahagarara. Arahindukira araraba bose ati ninde ankozeko? Bose bamukozeko mugabo hari umuntu amukozeko. Imana ishimwe. Komeza. Ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati erega mwigisha ni shengero rigutaye hagati rikubanda. Wana majambo twawukozeko twese. Amen. Abantu bose Petero yamukozeko, Ndere yamukozeko, abari kumwe na Yesu bose baramukozeko. Hanyuma komeza. Yesu aramubwira ati harunkozeko. Harunkozeko kuko numvise ubushobozi buvuyemo. Haleluya. Haleluya. Hari ubushobozi bwamuvuyemo. Amen. Bivuga ko ujya mugore ntiyamukozeko nkuko abandi bamukozeko. Iyo ugiye gusenga hari ubushobozi ugiye kuvoma. Mana ishimwe. Kenshi hari igihe ndiko nasenga ndavuga ndashaka ndazi ko turi benshi ko turagukora ko muri kano kanya muri Aziya bakora gukora ko bariko barasenga bakora kuvoma na jewe ndimwo nabo turimwo muri Afrika ni Buraya ariko nabagukora ko mu buryo budasanzwe shaka muri abo bakora ko mu buryo budasanzwe ukaciyaga avuga ati ninde hari uwankoze ko mu buryo butandukanye n'abandi kubera hari ubushobozi bwamvuyemo. Haleluya. Ugiye gusenga ugiye kurondera imodoka visa cyangwa hari ubushobozi ugiye kurondera. Imana ishimwe. Cyangwa Imana bango murondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka ivyo bindi birakurikira. Nashaka kuhindura ngene wewe wibona iyo ugiye gusenga wanze nivyo rase umutwaro hari ikintu keneye ko Imana igukorera ariko nugendeshiza amaso kuri ico kintu bwa mbere. Ubanza ugishira amaso kutanga ubushobozi. Haleluya. Kwitambye twumvise yuko ugiye ku musozi hari igicu kiza gatwikira umusozi. Rero iyo presence y'Imana niyaza niho ivyo bindi urondera bizogukurikira. Imana ishimwe. Twumvise kuri Yesu yuko ubushobozi bwaramuvuyemo bwa mbere Luka yabivuze na Yesu wenyene aravyivugiye ati hari umuntu yankozeko mu buryo budasanzwe ko hari ubushobozi bumvuyemo. Bivuga yuko ujya mugore yaciye akira ako kanya nyene. Imana ishimwe. Gushika no munsi kuja kuri isaha ndabona yuko mubibona nk'ibisanzwe muri mwege nuko mutaka mvuga hejuru muravuga ati none si Yesu. Gitangaje ni iki? Ni Yesu ati ubushobozi ariko Yesu hari ahantu yakura yavoma
hayaya umwana w'Imana nzima hari ahantu yavoma ubwo bushobozi. Imana ishimwe. Nawe rero kwiye kuhamenya aho yabuvoma, hamumere nkawe, ubuvome buwe muri wewe. Imana ishimwe. Ndashaka kumenya aho Yesu yakura ubushobozi. Ndashaka nabwire yuko Yesu yarasi ubushobozi si uko umwana w'Imana yama ku musozi kuvoma. Katurore ngene bikora Luka 5:15-16. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira. Icyambere inkuru yiwe sa renommée se répandit. Ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa ingwara zabo. Okay, geza ngaho oya mwana majambo. Bavuze ngo sa renommée se répandait, nukuva yuko abajene muri 2026 bavuga gute? Yari kora hitinga ndabivuze. C'est bien, nutiye nivyo nyene. Yari kora hitinga, guhitinga urabizi? Abaruguru ni bavyumva bakora nyumviza ku radio. Guhitinga no kuvuga yuko yaramenyekanye, yabaye icamamare. Yabaye igihangange, bamuvuga ahantu hose. Kuma statios, Instagram, Facebook, YouTube, ama views miliyoni. Yo ito guhitinga no musi. Guhitinga cyane asa nemenye natevye. Jendo wakera. Ndasamara. Ari umuntu yakora sogana ngo magwa hitinga. Yagize gute? Weraiti guhitinga nibiki. Bacaranwenga abantu bose. Uguhitinga no kumenyekana cyane. Sivyo? Yo renome bakora vuga ngaha yuko Yesu yamenyekanye cyane. Bakuma baza abantu ibihumbi bakuna kuvuga ngo bagabo 5,000 bisigara ko abagore barimo n'abana basanga ni nka 15,000. Bose baza bakurikira bamurondera bataranasohoka ngo ari he turari murindiriye. Yesu abonye full y'abantu. Haleluya. Yashiyatahura imvugo y'imhemu. Le monde spirituel. Aba bantu bihumbi bose ndazi kibazanye. Baje kundaba ngo bagire selfie. Sinimikate gusa. Yarabona ibibuga bateruye kunderuzo. Yarabona abantu benshi babo amadayimoni ko araboha baboshe. Bagomba imikate, uvuga yuko imikate siguriki multiplication. Mikate myinshi, ifi nyinshi bisigura yuko hari intervention spirituelle. Turetse n'ivyo abantu bose ubona baje kuraba jewe Yesu bashaka gukira. Bashaka kubohoka. Amen. Bene majambo bisiguriki rero Yesu abitahuye. Bisigura yuko hariho ubushobozi baje kundonderako. Nibaje gukora bankunda gusa ngo Yesu turagukunda ngo umwana mwiza. Niba afashe urugendo baje kundora Yesu kugira bafate ifoto nawe. Baje kumuvomako. Bani shimwe. Wowe uri kuranyumviza ngaha kuri YouTube ni wahitinga. Kugira ngaje bajere. Ni wahitinga ukabona ama views menshi ukabona benshi bakuvuga bakurondera nibaza ngo nuko bagukunda bashaka kuvomako bashaka ubushobozi uva muri wewe bubinjiramo. Yesu yashabitahura avuga ati abantu ntibasiga ni muzima kugira ndabashobore ndazi cyo barondera bashaka charge spirituelle bashaka ubuzima bw'imhemu uva muri jewe ubabohora ubakiza kandi nta hande bukura. Sinzi ibyo Yesu yakora yumvira uyu mwazi umunsi bakora ikaza none ubushobozi mfise muri kano kanya charge mfise irakwiye. Amen. Uraje Yesu yakora yaciyaduga kuri charge yacyarondera chargeur verset ikurikira 16 16 yacyakora iki ariko we yigunga mu bugaragwa asenga. Et lui il se retirait dans le désert. Ariko umva abonye abantu bamurondera hakuryoherwa ngo ndi wa grave yaciye yiretira yaciye ahunga imbere kuza kubakiza. Ndakeneye kuja kuvoma ndonga icyo ndabaha. Suko yari Yesu nuko yatahuye abantu bose baje barindira ikintu kivuye kuri jewe. Mbega nafise bikwiye nijyo nasenga iminsi yose ariko nibanze barindire
bagume ngaho, ariko nuba yuko ntiyitayeho ivyo bashaka, yitayeho bwa mbere kuja kuvoma aronke charge. Amen. Nuzoze uragara ngo ndohagaye ndo grave, nuru grave. Wakeneye kuja kuri charge. Uronke ico utanga. Nivyo ijambo rariza, abantu bazi ijambo badakeneye no gutegura, barizi. Basingabire yo kuvuga. Hari umukozi Imana avuze ngo nahano vyuka mu itiro ukambwira ngo noca mvuga ubunyene. Kandi ugasanga yovuga mukumva ko ari bien, ariko ugasanga hari ikintu kibuze. Hari ubushobozi, hari amavuta buze, hari ubuntu bubuze. Ivyo rero nje gituma abantu niba wana umukozi w'Imana ariko aratera imbere, Imana ikora muduza, ntuzogwe mu mutego w'abantu benshi wo gushaka kwigana icyo kwaragira, ukigana icyo hanze gusa. Baza kubibona ugatanga ko observa. Bon, aririmba gute? Avuga atangura gute? Aje kuri ton yihe? Ari organize gute? Ukago muri hanze, sivyo? Ugashaka kwigana n'ingene avuga. Si ivyo hanze, nivyo ahiherereye, hinyegeje. Imana ishimwe. Urashaka gufata mikro. Urashaka jewe ndaza abantu bashika nka 4 5 kuva kangu gitanguye bafata WhatsApp bagatanga kuvuga nka hano abagira nka jewe nyene kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa gatanu bakashaka kwigana mugabo bakasanga si wo muhamagaro wabo. Ugamere ko muhamagaro wawe umaze ko muhamagaro wawe ibanga rero ngeje kubabwira no munsi. Ibanga suko organize hanze, ibanga nukuja ahantu uvoma. Jege tuma Yesu lui mu gifaransa ngo lui mu kirundi yotanga ngo ariko wewe ntiyitayeho kuja kugira abantu kweke tagiye kubaraba kweke kumbure muri umwanya nterafise charge kwiye avugatereka banze ngende aduga ngo ahihere bahita ngo désert hano bava ngo hano hishije et prier. Amen. Yagiye gusenga yasenga imisi yose, ariko nimba yaciye agenda ngaho nuko yabonye ubunini bw'abo bantu, bwinshi bw'abo bantu. Avuga ati abantu bakeneye ubushobozi budasanzwe. Yesu niwe karero dukiye kwigirako. Amen. Kuko ncaje gukora ku isi uretse kuducungura, yaje kutwigisha nke dusenga, yaje kutwigisha inyifato yacu bwa dukore ivyo yakoze. Haleluya. Ndiko nabwira abajene bakunda kwigana. Ari umunsi umwe mama wa Yohana muramuzi muri Bible, Yakobo, mama wabo arabwira Yesu ngo niwashika mu bw'Imana abahungu banje ko ni 2, umwe ngo azobware iburyo bwawe, undi Yesu yamwishuye ngo mbega bashobora kunyura ku ikombe nzonywerako. Hey, haleluya. Igikuru gufata selfie tukuba kuri hit kira gikuru eskuri pre kunywa igikombe. Amen. Abakozi Imana benshi barakunda kubabwira ngene Imana bakoresha, ariko ntibakunda kubabwira aho baciye. Ntibabwira ahantu ho gutabwa, gusuzugurwa, bagusuzugura, bagushaka uruhande. Ariko ni vyiza ko umenya inzira. Twigire kuri Yesu, tumwe kuri Yesu ndu. Mariko igice ca mbere 32 32. Kukagoroba kukirengazuba bamuzanira abagwaye bose n'abinjiwemwo n'abadayimoni. Igisagara cyose gikoranira kw'irembo. Geza ngaho bazaniye nde abo bantu bose ngo baje gukora iki? Bamuzanira abantu bagwaye amafite abadayimoni. Igisagara cyose bashaka kwibaza ikintu. Igisagara cyose kw'irembo turi ngaha ari tuhava kandi yarabakiza, sivyo? Igihe cyose ko yarabakiza yako yakirikiye ko atanga charge, yako atanga energy, yako atanga ubushobozi. Umuntu wese yakira hari ikintu yakura yavoma kuri Yesu. Yagera kuryama ari tabani kabaye yarushe. Komeza rero. Akiza benshi bari bagwaye ingwara zitari zimwe. Ubize yakije bangahe? Benshi. Uko yuko umuntu wese yakira yaravoma kuri Yesu. Komeza. Asenda abadayimoni benshi. Uko abadayimoni yavamo n'ubushobozi bwava muri we bugasenda. Ndishaka mu bitahure. Umukozi w'Imana igihe muko murakira ikintu kuvuye kuri we hari ubushobozi ko ramuvamwo. Amen. Sumuprije gusa abaririmbyi. Igihe muko aririmba
uyakora turongora hagiye ariko arahezagirwa akora kuvoma hari ubushobozi bwakuvuyeko niwatahanda kweka rero uza gukora ejo mu gitondo uzokora tubone ibyo Yesu yakoze sivyo komeza ntiyakundira abo batayimoni ko bavuga kuko bari bamuzi komeza mwijoro rishira ubuca aravyuka vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre tangapi oni sangapi takumiye mu gitondo izuba itaraseruka preto hakisa no mwijoro yaraye aravoma nawe agiye kugira gute kuvoma kuko atabikoze ntiyagushaka kubandanya byasaba ko asubira ku musozi avome. Kuvoma no kuvuga iki? Kuba imbere y'Imana, kwitandukanya n'abantu bose. Igihe cyose utandukanye n'abantu bose ukagana kwiherera, abyumva kwiherera uzoba uri kuravoma. Kaza kuvyumva rindira vers le matin. Amen. En 35 bacagira komeza arasohoka aja mu gahinga. Geza ngaho mu gahinga no kwiherera. Bavyumva niyo tradition bagize no kwiherera. Arasohoka vuga utarasohoka ukwiye gusohoka ya chambre yawe ukayivamwo. Ukwiye gusohoka. Hari abantu badasohoka baherayo bakagumayo. Sohoka. Nta muntu azogera kure adasohoka. Gusohoka no kuvuga iki? Gusohoka no kwitsepara n'abandi ukiherera n'Imana. Haleluya. Komeza. Arasohoka asengerayo. Komeza. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Baramukurikira. Bagera kumurondera bavuga ngo isomir à sa recherche. Simoni, Petero, Yohana yasohotse bari hehe? Abakoragona. Yasohotse koragona, Petero ameze gutya. Yesu yasohotse. Bavyutse bigorora bayura. Yohana yagiye. Ubu nawe yagiye. Kuko bengo ntari babizi kandi yama bikora gutyo. Bace batanga kumurondera. Kweke yamurondera toza ko nigituma bamurondera. Komeza. Bamubonye baramubwira bati bose bariko barakurondera. Kasubiremwo akanyuma. Bose bariko barakurondera. Kubera iki bakora murondera? Petero n'abandi bamurondera kubera iki? Kubera fure yazindutse ku muryango. Bazindutse ku irembo kumurondera ngo abakize. Baba ari bike basinziriye nta bushobozi afite gufasha abo bantu bagwaye. Kuko icyo gihe kenshi nta bushobozi bw'abagegere ba Petero ntabwo atari kwisonzesha, nta bushobozi bwo gusenga, azo kwiherera, ariko bagenda kurondera Yesu atakina muronderera bavuga ati nyaruka ibaraguye haruzuye hanze. Ari wakano iwaje na cyensurunya ngo mu Gifaransa ngo tous te cherche. Ngo bose bariko manishimwe. Hari bushobozi hari nyigisho ikomeye cyane kuri akantu ka bose bakora kurondera. Ikibazo ndakubaza, bega hari abakurondera we bakakubura cyangwa bava gusanga mu gitanda we? Bega uwo mubakanye hari gihe akubura cyangwa yanga gusanga ngaho no gusanga akagusanga ngaho? Bega ton frère hari gihe akubura cyangwa yamamvyuka mwayura hamwe mwese? Umuntu azokera kure agera kure bataza kumurondera akamubura. Niko banavyumva nimba ufise iyerekwa niniya bakwiye kukubura. Bakavyuka bugati bawundi twabimenyereye ivyiwe ate bagaruke ariko yagiye. Amen. Vyuka bakiryamye ari ibanga ryo kuvyuka utaraca. 4e veille kiruri ni gute? Izamu rya 4 ari ibanga rihari. Imana ishimwe. Akantu ka tous te cherche sinzi ko nagaronse yijurirwa. Nibaza ko nabibagena nk'uce mwaka mbwa mamuka mutari ko murara. What? Bibera indani byose. Kuko urumva niba bitahura kurondera so kuvuga vyuka mu gitondo gusa saa 10 hariho tuza kwibona umukozi w'Imana wese munasi umuhamagaro wese ni vyiza ko agira igihe wiherera. Nukumenga aha baguma kubona bose. Genda ahantu bakubure utakare hamwe na ndiho.
hari ubushobozi buzogaragara niwiherera. Munyumvirize neza, niwahitamwo ukavuga uti ndahagaritse icyayi mu gitondo, ndahagaritse saa sita ubugari n'ibishimbo n'ibiharage, ndahagaritse ku mugoroba, ndabihagaritse vyose no munsi. Haleluya. Ndahagaritse WhatsApp, ndahagaritse Instagram, ndahagaritse amakuru yo kuri YouTube, ndahagaritse ivyo kuba avuga vyose vyo muri politike vy'amashengero by'abantu bose bavuga, ndahagaritse kuraba umupira, ndahagaritse filme, ndahagaritse umuryango, ndagiye jenyene nawe. Niba ari ikintu Satani atinya, yo wiherereye na ndiho. Yabwiye si umunsi umwe gusa bikora, bisaba kubigira ubuzima, bikaba kenshi, ukaba ufite ahantu wama wiherera wewe. Ndakunda kubwira abantu banyegereye, iyo mbonye umuntu umusenzi akunda kwiherera n'Imana n'umutima ukunze, akagira ibibazo, nagira ibibazo byo kubaho, nta bwoba, nta n'ikigongo ndamugirira. Nabwiza ukuri, kuko arafutse, ari mu kiganza ciza. Nuzuririre umuntu yiherera n'Imana. Jewe untera ubwoba n'umuntu aguma ajya gusa, ajya kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, dimanche, gusohoka gusa ukwezi kose, damash gatatu ku munsi, irinda ikaduga. Arantera ubwoba uyo, arantera ubwoba ko ari muri risque. Ni nk'umuntu agenda n'imodoka atagira gute, ata senti de sécurité yambaye. Umuntu w'umusenzi ntabwo ndamugirira, nandi kigongo ndamugirira. Ujya ari ahantu heza, ndiho aramubona, bari kumwe, ari ahantu protege. Yesu ari ku musaraba, bagora mukubita, hari abagore barize, mwabibonye filime. Yo masikini acarabara. Muko murira jewe, nimwiririre n'abana banyu, nayo jewe mundeke, jane mu nzira nziza. Nutsugira ikigongwe umuntu w'umusenzi. Haleluya. Shaka mu abasenzi, mu abinginzi, mugire vie privée, vie secrète yawe na ndiho. Tevyishi cyo kuvuga mugabo umwanya ukuragenda. Haleluya. Yesu, tuko turabakariro ka Yesu, kana bakariro kuwundi muntu w'inyama n'amaraso nkawe, yavutse ku mugabo n'umugore, yitwa Mose. Haleluya. Exode 34, kuva Hebrew 34 murongo wa mbere ushaka kwa gatatu. Uhoraho abarira Mose ati, niwibazire ibisate vy'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere. Nanje nzokwandika kuri ivyo bisate amajambo yari kuvya mbere wamenye. Okay, aha yagira sura bwa kabiri, mugana ndabereke yuko hari amabanga ndiho yashaka kumuha. Amen. Icyambere menye ko yariko aravugana n'Imana, Imana aramwumva na Mose aramwumva. Mose aravuga, Imana ikamwumva, ataraje ku musozi, sivyo? Ariko gira amuha ibintu bidasanzwe. Hari ibintu ronka utanarondeye, hari ibintu ronka atanarondeye kandi atana effort wagize, ariko ivyo nyene nabyita ibintu bisanzwe. Ariko ibintu bidasanzwe hari ahantu uteza kuja. Yako avuga na Mose akamwumva, connexion ari 100%, 5 sur 5. Akamubwira ati kugira ndaguhe amabanga hari ikintu ukwiye gukora. Soma ico yamubwiye akore Pio. Mungo kabiri. Ejo mu gatondo buce witeguye. Umvise hari umunsi umwe nko turi dimanche, ejo kwa mbere mu gatondo. Ugire gute? Buce witeguye. Sois prêt de bonne heure. Uzuzinduke, komeza. Uzuduga umusozi Sinai mu gatondo. Sinai rero ni umusozi muremure, amaze kuja muri Egiputa, babibabwira ni harehare, kugira Imana imuha amabanga byasaba ko aduga umusozi rero n'amasengesho no kwiherera n'Imana. Nicyo dukunda babwira. Komeza.
urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Mwumvise mu gifaransa avuze ngo tu te tiendras là devant moi. Hey, kumva Imana ni kimwe, kuba imbere yaho ni kindi. Urashaka kuronka inzozi Imana ikakubwira, urashaka kuronka umuhanuzi prophecy, urashaka kuronka vision, ibyo ni bimwe, ariko ari ahantu duka imbere y'Imana. Imana iri hose, s'il vous plaît. Imana no ngaho irahari hose, no munsi y'akabati irahari. Imana iri hose, ariko hariho presence idasanzwe. Hari igicu c'Imana bisako uyitandukanye n'abandi boss. Njagira mubwire, turabiye mubariye, komeza. Nihaze hagire umuntu mudugana. Ntihagire umuntu n'umwe n'abadamu wawe uramukunda mugabo nagume hariya. Avuze amen umuntu umwe gusa vraiment. Abadamu nijya n'umusengane ni byiza mugabo ari igihe agusiga hajya nawe ukamusiga hajya. Sivyo? Uko umunsi urubanza uvuga ngo je ni madamu naka je nibikora madamu Pio Angela ni Angela Pio ni Pio. Abagore ntibanezerewe amuze muzopamira mufate gutya habihari. Komeza rero ntihagire umuntu n'umwe azadugana nawe uzuduge wenyene. Vugira mugenzi wawe tuduge wenyene, uzoduge wenyene. Et que personne ne paraisse soma. Komeza. Cyanye ngo hagire umuntu n'umwe azoboneka kuri uwo musozi wose. Mubyarawe nyokorome madamu abe bose baba basezere. Wige gusezera. Usezera umuryango ndabakunda ariko hari ubushobozi igiye kurondera hariya. Haleluya. Komeza. Kandi nihaze hagire imikuku canye amasho birisha hafi yawe. Ubwo yuko business ushire ku ruhande, akazi ushire ku ruhande, amafacture wanzureke, ivyo vyose shire ku ruhande. Telefone zimya. Arabasenga bakije telefone. Wose umusozi w'Imana. Zimya telefone bakubure bakwandikire ko mari kamwe gusa kuri WhatsApp. Aho zo wagiye. Ariko wanditse tubiri duse kungora ndiko ndasenga nuri ku musozi. Jana arabona nigeze kwamagara kangira ngo mbabarira ngo no munsi wanje no munsi w'amasengesho. None wishuye kubera iki? Ndakubwiye ngo wishuye. Uri hehe? Ntuzi icyo urimo. Ni dini. Hari ibyo dini kukurikira abandi mu mukuku. Bose uko arasenga nanje ngije gusenga. Hari abanasenga bakaja kwicura kuraba kuri YouTube. Bakaraba ibikorera kuri YouTube. Baraba inkuru, amakuru. Irani imeze gute? Aho rero ku musozi. Komeza. Negire intama byose negina kimwe kikwegera kuri uwo musozi. Bisikurike rero gusenga kwiherera nimba ushaka ubushobozi hariho separation. Gutandukana n'ibintu byose urimo buzabwa bwa misi yose. Ariko nabakwega n'abatwara kwindi level. Amen. Niba horusenga imisi yose 30 minutes 1 heure ni byiza. Ariko uzorondera umwanya udasanzwe wewe uvuga uti aha ndasezeye bakubure. Niba atarakura nta urashika. Bakakwaza gukubura kandi ukiherera ahantu uri injoignable. Umuntu aguma injoignable ari mu mubiri nta gitutsi nzangwe ntutse. Mugabo nimba gutora umwanya wose kuva janvier jusqu'à décembre telefone yiwe no mwijoro nta konesa kuramo. Ukwiye kwa injoignable, ukiherera, ukitandukanya, ukaja imbere y'Imana. Twabonye muri kwita ya mbere yuko Mose yagiye imbere y'Imana amara iminsi 6 atana kimwe atani jambo arumva. Atara Imana taranamubwira kintu kimwe. Kubera iki? Yambwiye ngo genda ugumeyo. Icyo nicyo kintu gikenewe. Kwiherera abantu aramunigeze kumbara ngo none je noja kuja kwiyere umunsi wose niyugaranye. Naronke cyo vuga umunsi wose. Yumvira icyo kintu. Tugiye kuvuga ugiye kuba imbere y'Imana. Ego no kuvuga uravuga mugabo igikuru si kuvuga, igikuru no kuba hajya. Imana yashaka kuraba agaciro wayihaye, guheba icyayi utakibuze, guheba ubugari utabubuze, guheba gufungura ku mugoroba utabibuze, kwitandukanya n'umugore wawe kandi umufise, kwitandukanya n'abana bawe kandi bafise,
guhagarika bazavuze mu iki nka business yawe kandi uyifise kwitandukana na YouTube na Instagram kandi ufise connection n'amayinite uyafise aho haya agaciro ndiho cyabona ko akomeye gusumya ibintu byose meje kuvuga. Haleluya, haleluya. Tunyaruse mwanya kuragenda piyo 34:29 Mose Kuvayo 34:29. So Exode 34:29 Mose amanuka uwo musozi Sinai afise mu minwe vya bisate vyomi. Aho yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari imbere y'Imana yamuhaye amabanga acaramanuka. Komeza. Biriko ibishinga intahe. Kandi aho yamanuka uwo musozi ntiyarazi yuko mu maso hiwe haca ibibatsi kubw'uwo bahora bikebukana. Kanabwira mu Gifaransa yagiye ari umuntu afise po nk'iyanje nawe we asanzwe amanutse yagarutse ameze gute apana kayangana cibibatsi akayona kandi nawe nyene ntiyarabizi ariko nakayona ariko yacibatsi ariko arasigura igituma yacibatsi kubera iki kasurimo kanyuma kubera iki kubera uwo bahora bikebukana. Bikebukana mu Gifaransa ngo parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ikibazo ngenda baze ngaha rero imbere yuko aduga ntavugana na Éternel n'uhoraho bashaka baravugana neza kamwishura kamubwira ati uzoze mu gitondo sivyo. Muri Bibiliya turabona hano henshi Mose yavugana n'Imana yavuga ati muragiye ndabahaye mu marayika azobana nawe. Mose akavuga ati jewe ndabakubwire utaje wewe ntituva ngaha sivyo. Karabonye Mose gira Imana ati nimba utabyemeye fumunyica umfuta mu gitabo cy'ubugingo bakavugana cyangwa baravugana sivyo. Ari kibazo nababaza kweki icyo gihe cyose Mose yavugana n'Imana kenshi ko Imana yavuze ngo yigeze kubwira Aroni na Mariya ngo Mose tuvugana nk'uko umugenzi avugana n'umugenzi. Amen. Isugura yuko Mose avugana n'Imana igihe ashatse kuvugisha Imana yayivugisha ariko igihe cyose ayivugisha ntiyacibibatsi. Bavyumva ayivugisha ntiyacibibatsi. Ari kweri kingaha batubwira ngo yacibibatsi kwera avugana n'Imana. Gerageza muyumvire kwesha ubwenge kwera yiherereye Imana guhezagira yiherereye avugana n'Imana yiherereye. Hariho kuvugana n'Imana utiherereye no kuvugana n'Imana wiherereye nayo. Iyo uvugana n'Imana mu buzima bundi busanzwe nivyo biraryoshe ariko nta guca ibibatsi. Gucibatsi cyangwa rayonnement no munsi ni gucibatsi mu buryo bw'impemu. Hariho rayonnement spirituel. Iyo rayonnement spirituel ntibisaba kuvugana n'Imana bisanzwe mu buzima busanzwe ariko ivugana n'Imana wiherereye hamwe nayo hari ubushobozi uri kuravoma ubushobozi buva muri ndiho buza muri wewe. Haleluya. Yaramunigeze kumbera ngo kwe kumbwira abantu samedi ngo musengere kwe kugira intege nk'izo maze gutahura rero ngaha yuko nkeneye cyane amasengesho yawe. Ari na dimension udashobora kwisengera wenyine ukene n'abantu gusengera. Cyo tuma Paulo yarasaba abanyefeso yarasaba abafilipi musengere ndabasengera namwe musengere. Abanyefeso ngo musengere kugira ninugura akanwa mvuge ivyo nkwiye kuvuga. Ivyo yabisaba kandi ari umusenzi nawe nyene. Haleluya. Rero aha twashubise yuko yacibatsi kubera yavuganye n'Imana wongere ko ahiherereye ku musozi ata muntu n'umwe n'intama ntiyamwegera. Ahantu havuye rero yavuye acibatsi. Manishimwe ngo wewe ntiyarazi ko acibatsi. Amen. Niwagana ku musozi wawe winima Imana ukiherera uzovayo ucibatsi. Wewe ntuzobona ku cibatsi nakuraba ntuzobona ku cibatsi ariko babona mu mpembo amadayimoni yakuraba
abasataniste n'abakuraba baravuga ati uyu muntu ari ahantu avuye, ubu bushobozi ntibusanzwe, hariho ubushobozi buri muri we kuko ahantu avuye. Muri frizere genda ushire ikiganza 3 minutes. Ntegeze kubikira kera yagushira ikiganza muri frizere ngo ndabe ngene mvayo nkanye, maze yambayeko nakuyobera nkumvayo, ndanigana ndatinya kuma ntabuka, ndahamagara ndavuga nti nongere gute, ndarondera rero ncomora, ndagerageza ubwenge bukebuke kugira mveyo, ariko mvuyeyo nagize gutya. Iyo froideur yavuye he? Nako ndayivoma, yari muri frizere, nako ndavoma. Ugiye kwegera ndiho wenyene, wahevye vyose, nubwo utovuka imbere yiwe gusa, uriko uravoma. Hari ubushobozi uriko uravoma buza muri wewe bugakuzuramo. Ivyo rero ukwiye kubigira kenshi, sirimo gusa ngo bice bihera, n'ubuzima bwa misi yose kwiherera. Haleluya. Tunyarutse murongo wa 34 verset 30. Soma murongo 30. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose basanga mu maso hiwe haca ibibatsi, batinya kumwegera. Namaze imyaka myinshi nigisha inyigisho, ariko je bundi mpemu Imana yarankosoye ati ivyo ukuravuga ni vyiza nivyo, ariko ari akantu kuye gukosora. Haleluya. Kenshi ndakunda kuvuga ngo ntibashobora kumuraba, ariko ntibashobora kumuraba, bayatinya kumuraba. Ubona piyo akora arakayona amazi, Angela wenyine niwe usimbuka mbere afashwe n'ibigi. Umuntu acibatse nishobora kuma umubwira ngo bite ni sawa, ndabona yumvira ati ko gucibatse ni ibintu bidasanzwe batari bwabone, amaso ameze nk'izuba, hano izuba rikumena amaso, ariko bashobora kumuraba, ariko baratinye. 30 waisomye ngo il craignait de s'approcher de lui, batinye kumwegera. Bashaka kumubona mbwa batinye kumwegera, bavuga ati okay, Imana kwije uvuga sawa, turakumva, vugira aho nyene, ntutwegere, vugira aho nyene. Bavuga ati nkumbure turasha twamwegera. Amen. Kwera ngahani isezerano rya kera byaragaragara, gucibatse byaragaragara, ariko isezerano rishasha ntibigaragara, kuko ntiturongorwa n'icyo tubona, turongorwa n'icyo twizera. La loi n'est plus charnelle, la loi est spirituelle. Uno musi pastor anakre niyagenda ku musozi akaza cibatsi spirituel, uzomubona umukoreko ntacyo bizokubwira, ariko mu mpemu wotiye kumuraba. Mana shimwe. Komeza rero ngaho 30 wahejeje 31 32 simakuru 32. Hanyuma Abisirayeli bose nabo baramwegera, abashikiriza ivyagezwe vyose ivyo Uhoraho yamubaririye ku musozi Sinayi. Komeza. Mose amaze kubibabarira yitwikira mu maso. Rero ikosa nagira rero mu nyigisho yo kuri YouTube ni mwavyuma nagize iryo kosa, muzonyihanganire. Imana ishimwe. Nuko yuko Mose yarabwiye Imana babwiye atafutse amaso. Avyumvise? Yababwira bakora muraba, kumbe bari kure, bava ngo baratinye kumwegera, urumva bahagaze hariya nawe ari ngaha aravuga. Baravyumva. Imana ishimwe. Ariko aheje kubabwira ashagira gute? Acha yitwikira, kwereke yitwikira. Aho rero niho ngomba kubabwira yuko nosora ivyo nanavuga kare. Amen. Haleluya. Kare navuga ngo yitwikira kugira ngo kwera batinya, kwera bashobora kumva bameneka amaso, sico gituma baza kwibona, sico gituma yitwikira. 34. Ariko iyo yinjiye imbere y'Uhoraho ngo abonane nawe, yakura uwo mwitwikiro gushitsa asohotse. Nuvuga yuko yaje kubabwira icyo yitwikira. Amen. Teka yabwiye ibindi bintu mugabo ivyeka amabanga ari amaze kubiheza, agaca subira kuri charge. Mukozi w'Imana kwiye kwamaduga kuri charge. Uravuga, uratanga Imana guhaye, hamusubira kuri charge. Ariko ageze imbere y'Imana witwikira kweri. Chakura. Amen. Komeza. Yacakura umwitwikiro gushika asohotse.
amaze gusohoka agashikiriza abisirayeli ivyo abariwe. 35. Abisirayeli bakabona mu maso ha Mose haca ibibatsi. Mose akisubiza ko wa mwitwikiro gushitsa yongeye kwinjira ngo abonane n'Uhoraho. Mana ishimwe. Kweli kimubaza ninde yashaka kwibaza gituma yitwikira. Jewe ico kintu cantangaje. Mana ishimwe. Kubera iki yitwikira kandi bashobora kumuraba kandi bashobora kumwumva. Imyaka myinshi maze ntanga kwigisha ibintu bya Mose haci imyaka 20 irenga. Amen. Anahitwa ku musozi mu Kabondo. Nahigishije cyane ibya Mose. Yigisha gose bya Abraham ku musozi. Hari ikintu gikomeye cyane kuba ku musozi w'Imana. Rumwe data yanditse indirimbo ivuga ngo ku musozi w'Imana niho vyose bironkekera. Imoria ku musozi niho bironkeka. Iyo ndirimbo sinzi yarazibiye ico gihe nta rezo sosiyo bwatangura. Kumbure yo aya barahari no munsi ari indirimbo ya hitinze. Imana ishimwe. Ku musozi w'Imana niho vyose bironkekera. Haleluya. Rero nabajije mwe mu Imana je bundi ndi masengesho niherereye vuga nti kubera iki yitwikira kandi bamwumvise amajambo yose yavuze atwamwe yitwikira hari baravyumva agarashira umutima witwikira kubera iki. Icyambere nuko Mose ntiyashaka ko babona gena kibibatsi. Baguma baraba ibibatsi crayonnement bikabatangaza. Ndageza muri Bibiliya bavuga nta muntu numwe yadusiguriye gituma yitwikira. Paulo ko avuga ibintu byinshi cyane kweka atakivuze ndarondera ntangura kwimba muri Bibiliya. Imana ishimwe ndaronka inyishu. Amen. Azigisho nayisanze mu bikono ba kabiri cya gatatu murongo 13. 2 Corinthiens 3 verset 13. Ntidusa na Mose yitwikira mu maso. Ouvissez, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait en voix son visage. Akora compara aragereranya twebwe two misezerano rishasha na Paulo wa kera ntitumeze nkawe yaritwikira maso kubera iki kugira ngo abisirayeli nibahanga amaso iherezo ry'ubwariko buraherengetera. Ndabitahuye Kasome kifanza yose mu vyumve. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ico kintu cyari cyumanya muto gihera nigiki? Rayonnement. Kuchibatsi ni bintu bigera birahera cyumanya muto. Nico gituma Mose yaguma duka ku musozi, aduza ku musozi yaza yasoye kuzura doze. Ariko arababwira ariko arakora yari nk'umucamanza abafasha kwagukayangana kwaguma kugira gute kugabanuka. Haleluya. Ico ni ikintu gikomeye gose mwe Imana akora twigisha yuko abantu no munsi bashira amaso ku bintu bigabanuka, ibintu bigira gute biherengetera. Mose igituma yinyegeje yifuse kugira ntibashira amaso ku bintu babe impressionné n'ibintu bihera, ibintu bito, ariko bashira amaso kuri ndiho. Bashaka amaso ku bintu bizima. Nivyo arafise ubushobozi, abantu barakira, abantu barabohoka, araririmba abantu bakuzura. Ivyo ni ibintu bihera, ariko shira kuri source. Akozwe ikintu bikomeye cyane. Shira amaso ku bintu bidahera. Ngo mwiza nuwa grave. Ndashaka mana, ndashaka ambera umugore ni mwiza, atwenga neza, afise amataye, uramushyize mu nzu après 20 mana yashaje, engera sigangana amaride, ibintu bihera. Kura amaso kubihera, shira amaso kubidahera, raba indani mu mutima mwari ibintu bizima. Abantu mwe tumeze turakangwa n'ibintu bihera. Ngo no musa kuri hite, ariko haciye imyaka 10
ya hiti wayibonye ari muri archive. Abantu bari kuri hiti ya 20-30 n'umunsi ari muri archive. Abantu bashyize amaso ku bintu bihera, kenshi n'uwo muntu anapfuye barajyana bakava n'ubugakiza kubera bashyize amaso ku bintu bihera. Imana ishimwe. Niwabona umuntu Imana imukoresheje ibitangaza, ushime uwamukoresheje ibitangaza. Niwabona umuntu akoze ibintu bidasanzwe, haleluya, ushyire amaso ku gukora ibyo bitangaza, kuko siwe hari ahantu yagiye kuvoma, nawe nibatugwa kuvoma, nubwo utokora ibyo akora, ariko uzokora ibijyanye n'umuhamagaro wawe, ibyo Imana yaguteguriye azobikora kuri dimanche idasanzwe. Nuze wigane pastor, nuze wigane Chris, igana wewe. Hari umuhamagaro wawe, hari icyo Imana yaguhamagariye, icyo ari cyo cyose, n'icyo abantu babona ko gisanzwe. Nawe ushobora kuvuga ngo umuprotokole n'umuntu asanzwe. Hari ntaye numvise abantu baba protokole baje ku musozi ari aba protokole, bakiyerera aba protokole, uje akakuramutsa nubwo uri umushitsi cyukuba muri iyo shengero. Acha kuvugishije ariko ari ubushobozi buri muri we. Communication yabaye agutwengera ngo abandi bagutwengera, ariko hari ubushobozi, hari ibanga. Ushaka kuri umukobwa bavuga ngo ni mubi, bose bambora ngo ni mubi, ngo ni nk'ikibi, aho ugasanga bose bifuza ku kirongo icyo kibi. Kubera hari ubushobozi buri muri we bukora ahandi abandi badakora. Iyo wegera Imana iraperfectiona icuri mu muhamagaro wawe, muri ha yawe. Imana ishimwe. Ya minota ine yajirira gite. Haleluya. Mariko nduzuzwa. Ndashaka uje kwiherera, wige kwiherera. Ntushaka kujya iminsi yose 30 jours sur 30. Dommage. Umwana w'Imana nibibaho. Gira umunsi ubakundwa uvuga ati wandawe uno munsi 0. Ntabyo mbuze birahari muri frigo, birahari bwasi ndaguha. Uzori kugira exercice yo kuganza mubiri. Nurindire ko eglise wagira ngo 40 jours uje mu bandi. Wowe nyene ibanga ryawe n'Imana wiherere. Uja hiherereye wenyene. Nuje kwisonzesha ko na visa. Abantu bisonje ko na visa barayibura. Bacha bayivamo. Ayisonze ko abagabo myaka ikaba myinshi gacha bivamo. Umuntu ashaka ubushobozi ntagenda kwisonzesha ko ibintu. Nabugiye Imana avuga muri Matayo 6:33. Banza urondere ubwami bw'Imana n'ugoraka kwayo, ivyo bindi bito nisi uzobitshitarako, ariko wanza wiherere wewe gusa. Hari ikintu kidasanzwe kizoba mu buzima bwawe. Abari n'amatwi bumva ivyo muhema avuga, bumvise. Yesu abahezagire. Utarakira Yesu Kristo yegere Pastor Pio canke Eloge kugira afashwe. Kuba ivyo byose byo nkora utarakira Yesu, ndiho abaho umugisha.